aha mw'isi si wacu ariko turi ingenzi. Ingenzi gumitekera ikaraba ivyo itekera nitekera ivyo ari byo byose. Nk'ubu ntekeye ngiye hanze sintekera ivyo ari byo byose. Hari ibintu ubona kudakeneye ukabisiga. Mu yandi majambo ufashe urugendo utekera ibintu ukeneye. Ugize ibintu byose usanga n'ibiro vyakurenganya. Ugasanga ntibakwemereye gutwara ivyo biro birenga. Aha isi si wacu. Turi ingenzi turiko turagenda. Uri muhira ntibikenewe kutekera kuko biba bibitse biri ngaho utora icyo ushaka, ariko ingenzi iratekera. Isi iriko irakora ibintu vyerekana yuko twebwe abatarabisi hageze ko tuyivako. Hariko haraba ibintu byabihigisi ku buryo abatarabisi vyababi, ariko abisi birabaryoheye. Bariko babikora bibaryoheye, bariko barondera gukora nyene ivyo vyinshi nyene bitubihira, ariko bobo bibaryohera. Isi rero iriko iratwirukana. Rero twebwe nagira ndabibutse ngo ntiturabisi. Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo bari mw'isi ariko si abisi. Burya natwe turi mw'isi ariko ntiturabisi, turi ingenzi, turiko turahaca tugenda. Iwacu ni mw'ijuru. Yohana yaranditse mu cete ca mbere igice cya 5 umurongo wa 19 arandika aravuga ngo turazi yuko turabimana kandi isi yose iri muri wa mubi. Turazi yuko turabimana twebwe. Mbega woba ubizi? Mbega woba waragizwe uw'Imana? Ikiduhindura abana b'Imana mwoba mukizi nukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nukwizera Yesu, hanyuma bikaduhindura abana b'Imana, tugaca turongorwa na mpwemu yera, tukarushiriza kuba abana b'Imana. Twebwe rero Yohana yari karandika aravuga ngo turazi ko turab'Imana kandi burya isi yose iri muri wa mubi. Isi burya iganjwe na wa mubi. Umwami w'iyisi ni Satani n'abakozi biwe bamufasha kuganza. Arafise abamufasha kuganza inosi, ariko umwami wayo ni Satani. Kandi ni wacu turafise umwami. Haleluya. Nibave bibaza bisi ngo nibo bafise umwami gusa, na twebwe turafise umwami. Haleluya. Kandi umwami wacu atandukanye n'umwami w'abisi. Umwami wacu ntasanzwe, umwami wacu arakomeye. Haleluya. Iyisi iri muri wa mubi, iyisi iganjwe na wa mubi. Umwami w'iyisi arazi ko afise umwanya muto, akora ibikorwa n'inzigo n'ishavu, kandi akorana umwete kuko arazi ko afise umwanya muto. Iyisi iri mu maboko ya wa mubi. Isi si wacu. Ukaburu uzi kuri umwana w'Imana mw'isi si wanyu, reka kuhamata. Burya ahantu hambere twari dukwiye gushira umutahe wacu ni wacu mw'ijuru, niho twari dukwiye gushira umutahe, ariko abantu bariko barashira imitahe myinshi muri inosi kandi atari wabo. Iwacu niho dukwiye gushira umutahe munini, kuko ugashira umutahe muri inosi uzobisigaho vyose.